muri Hoseya kane igiye muri Bibiliya muri Hoseya kane Hoseya 4:6 haravuga hati abantu banje barapfuye kubera kutamenya. Iyo ni Imana yabivuze, ni ijambo ry'Imana. Rero muri Afrika caca muri region de Grand Lac twicaye ku gahiye muga ntitubizi, kandi kutabimenya nibwo buhombe bwacu. Jewe nari ngomba nshimire mwebwe abarepresentante legale w'ishame SIRID, ndabubaha cane kandi abakunda kubera muri intwari kandi mu bivuga kuri. Rero ico nshatse kuvuga nuko Mutama Deo ndamubaha kandi ni n'umugenzi papa wanje ariko novyita. Rero ico ngomba mvuga ni iki? Navuze ibintu vyerekeye la géopolitique. Iki kintu nagomba ndakigarukeko cane. La géopolitique régionale ou internationale ni ikintu gikomeye cyane muri ko murakorera kuri ibi kuri tematike ibi. Kubera ikindi kivuze ico mbereye ko ni ikintu nkora muti ibi bintu vya la paix régionale kubikora umuntu nuvuga ni kugira ngo ashobore kubishikako neza nuko biba maîtriser la géopolitique régionale et internationale. Igituma ndabivuze sikindi. Moi, je suis philosophe de formation, je suis théologien de formation. Quand on a dit que c'est bagenda barongera kutuntu nanje nkunderetse ndatongera kugira bumve ituma ndiko ndavuga ibintu. Je suis philosophe de formation et théologien de formation, mais aussi je suis juriste de formation et de carrière. Je suis magistrat assis et debout. Je suis juge président d'une des juridictions supérieures de son pays. Je suis substitut du procureur. Et même maintenant, je suis un homme de Dieu. Rero ico gituma nagomba mvuga ibintu bikurikira. Ibi mwavuze vya Vatican, mubifatanye na États-Unis, mubifatanye na CIA, pourquoi son silence devant de pareils assassinats ciblés? Mujya musenyera akababwira kurya, jewe ayo masfere narayaciyemo bikwiye. Je maîtrise suffisamment ces sphères. Mumbabarire, je n'ai aucune idée contre izo sphères ndiko ndavuga ntihabure hagiye ubimpora. Nibaza ko ntariko ndagira intambara y'amadini, ariko nje turavuga ukuri. Kuko nimba dushaka gukira muri iki gihugu tuvuga ukuri. Ibi bibazo bikunda kuba muri aka karere, ico nababwira coco birafise laboratoire bikorerwamo kandi itari yo ngaha, iri à l'échelle internationale. Mugaca musanga hari ibitugwako giturumbuka tutazi bivuye bwahe hariho. Sinzi ko muri ko murantahura. Rero kuba umuntu azi cyangwa atazi iyo biva ni ikibazo gikomeye cyane. Ndahagaze cyane kumenya iyo biva, ariko kuhamenya naho ni vyiza cyane. Muri Hoseya kane igiye muri Bibiliya muri Hoseya kane Hoseya 4:6 haravuga hati abantu banje barapfuye kubera kutamenya. Iyo ni Imana yabivuze, ni ijambo ry'Imana. Rero muri Afrika caca muri region de Grand Lac twicaye ku gahiye muga ntitubizi, kandi kutabimenya nibwo buhombe bwacu. Hajo abazungu bakora muri bwaso asiye kipi hari muri MONUSCO, ariko ni MONUSCO imwe yatangura muri Congo. Baraza basanga bariko baratembera muri Burusi, bahura n'umuntu ariko aradadaza ibiyoba yicaye ku kibuye c'ubutare atabizi. Baca baramubaza ivyo biyoba nangahe, arababwira. Aho kumuha amafaranga abasavye ahubwo bamuhaye yarenze, kandi baca mu handi noti itavunjije aza kwivunja quelque part juste akigenda kwivunja izo ramase izo parti. Bisigura yuko ari yicaye ku butunzi atabuzi. Je twahuye n'umuzungu abwira ati mete prime hamwe Imana yabafukurira hajya mu Burundi ikabafukura ukabona ibyo bwishi ukabafukura igihugu ukabona ibyo bwicayeko. Tubese mu tuginyamo nk'abazungu ko twarabahenze babishije kandi ibyo Franze nabo batageze muri twese. Mu Burundi est un pays très pauvre de l'Afrique centrale.
il est essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. C'est ce que j'avais dit. Quand on parle de France, à Carisubiramo, il y a déjà un appel ici de vente. À la chaîne, nous allons y chauffer. Et pourtant, on met que qui ont qui m'a chaco, il y a qui la Tanganyika qui nous sépare. Nous pouvons aller vite, nous allons aller vite chez eux. Kandi abazungu barabizi babikonora kuri satellite bafise satellite n'umusumani pima 10 cm barawubona uri kwisi bafise satellite n'ibindi ndani mu kuzimu babibona bafise satellite yo forum zero lifetime muratubwira bafise satellite ibona la biodiversity iri mu Tanganyika kandi uyikoze urahabonera kuko babona kuri patrimoine yabo. Ni ibintu rero ndiko ndavuga bya geopolitique n'izi za assassinat bakirabira hirya barafise bobo à l'échelle internationale au sommet ingene bagize impuze alliance yabo pour exploiter notamment la sous-région, la région des Grands Lacs. Ikimbabaza rero ni uko ndabona ndashimira Imana ko impaye akakaryo kuvuga ibi bintu. Ikimbabaza rero ni uko izi za CIRGL izi za EAC je nagiye kuvugana na secrétaire permanent muri ministère des relations extérieures ndakubaza kubera iki EAC n'ingirida resubiyete tutayizi iyi ntuzi CIRGL yose kubera iki yongere kumenya ntituyibona sur terrain arabukijijwe ibinyene twe tugwanya ishami ryacu ONS ton frère la traite de l'immigration illégale au Burundi hanyuma ndababwire ati titre d'information mumenya abarundi dufise bavuye mu bihugu byo hanze notamment en Tanzanie, en Zambie, au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Malawi, Zimbabwe, RDC, n'ahandi. Mumenya abantu dufise bafungiweyo badutakaje tubafashe reka twara tudasinziriye. Rubabwira ikigiye mu butangara. N'ubu mu atitiriza kandi nko muri Afrique du Sud bafise deadline yo gushika 30 jours yuko umunyamahanga basazuba muri ico gihugu atarakivamo umva rukopera tete bafise imitima to yo gushika 30 jours hirya yejo ayo makuru turayafise. Au Kenya même chose bari kuri menace d'être expulsé manu militaire ivyo byose CIRGL irahari EAC irahari mugabo visiblement sinzi les initiatives zimuze ko zitari bon je ne peux pas jeter le bébé en même temps non je ne recommande pas mais ndiko ndagira plaidoyer ku kanya ndonse kandi mu mbabare vraiment moto niwe yakunda kuvuga ngo comprenez mes émotions none nanje comprenez mes émotions. Je suis vraiment l'ambassadeur de vulnérable dans cette réunion. Alors qu'est-ce que peut faire vraiment la CIRGL pour contrecarrer ou bien pour donner des solutions durables à ces problèmes de migration, n'est-ce pas, en Afrique. Maintenant que le Burundi bwagirwa avec le l'Union africaine, il y a des opportunités nziza kugira ngo kamere ibintu bigende neza. Hanyuma rero ikindi icyo cyane ndavuga iyi nama cyageze rero kubw'ibyo cyane masaba iki gikurikira murarabadara suite mate muzogirisha muze muraruhuza n'izi institution internationale mukabitumira arizobazo byose ndahejeje byose civile ariko n'abarepresenta izo institution zikomakomeye à l'échelle internationale tukicarana tukavugana kuko baronka n'umugire ngo ibintu byoroshe.